Diniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambu kwe munywanyi ukurikira amakuru n'ibiganiro kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV umunesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko ndaguha ikaze rero we munywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro bya misi yose twamato gushikiriza gatanu kuri gatanu kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye Riniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambo umunywanyi ukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye rero kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri ije gitondo namakuru menshi cyane namakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye turaza kunyarukira mu migenderanire tuze kurabira hamwe ukungera umutekano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika y'u Burundi ivyo babihagaze mu gihe rero hashize imyaka itari mikeyi umutekano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi utosekaye ndetse leta y'u Burundi ifata n'ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ni mu gihe kandi leta y'u Burundi yagiriza leta y'u Rwanda Kongo yoba ifadikanya n'imigwi itwaje ibigwanisho guhungabanya umutekano w'u Burundi aho rero itanga karoro ko leta y'u Rwanda ngo yoba ifadikanya n'imigwi itwaje ibigwanisho harimo na Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi gusa iyi ikaba ari ingingo leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano muri leta y'u Burundi. Iyi kandi ni ingingo leta nayo y'u Burundi yama yagiriza leta y'u Rwanda kandi leta y'u Rwanda yo ikayihakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu Burundi ndetse iyi ngingo kandi umugwi wa Red Tabara nawo mu mezi yaheze wasohoye itangazo uvuga ko atawuhuriye na leta y'u Rwanda mu guhungabanya umutekano w'u Burundi na cyane ko umugwi wa Red Tabara ukorera mu bumanuko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no mu mugwi wa Red Tabara abishikiriza. Leta y'u Burundi kandi yagiriza leta y'u Rwanda Kongo yoba icumbikiye abansi b'u Burundi aho na cyane idonda gatoke ngo ko leta y'u Rwanda yabicumbikiye abasize bagize uruhara muri coup d'etat yakorewe wari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Izo njyane zose rero ni nandi majambo akomeye cyane biri muri bimwe bituma umutekano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubandanya utosekara. Ivyo twaramye tubibashikiriza mu makuru atandukanye twamye turababarira kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV nta nubwo ariyo tugira tugaruke ko cyane ahubwo tugiye kugaruka ku makuru yatanzwe cyangwa se yashizwe ahabona n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Gurene Gatoni nyine aho yariko aragirana ikiganiro n'abamenyesha makuru aho yashikirije ko bipfuza ko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ngo byosubira kugirana imigenderanire ndetse ngo n'imipaka igaca yugururwa. Kuri ubu rero leta y'u Burundi iriko irasega leta y'u Rwanda ko ngo yubafasha imipaka ikugururwa gusa murabizi neza ko leta y'u Rwanda yo itigeze yanka ko imipaka yugururwa ahubwo leta y'u Burundi niyo yabandanyije igaragaza ingingo zitandukanye ngo zotuma imipaka itugururwa. Kuri ubu ngubu rero leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye bavuye mu gacerere bafashe ingingo bemiye yuko ngo imipaka byo kugururwa. Mu kiganiro rero uyu muvugizi w'u Burundi yari kumwe arashikiriza abamenyesha makuru yavuze ko hamwe ngo igihugu cy'u Rwanda ucotanga inkozi z'ikibi ngo zihungabanya umutekano w'u Burundi ngo izi rero nyine ngo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko ngo ubwo nyine ngo imipaka yorara yuguruwe. Ivyo ni ibyaraye ibi ni ibyaraye bishikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Rosine Gurene Gatoni mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu kiriko kirabera mu ntara ya Rumonge kuri uyu wa 28 Ntwarante 2025. Yagize ati umwumvikano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda uhagaze ku Rwanda nyene umunsi abarongoye ico gihugu ngo babishatse imigenderanire izoca igenda neza. Igihugu cy'u Burundi ngo gifite imigenderanire myiza n'ibindi bihugu byose ariko ngo yagiye guhungabana hagati y'ivyo bihugu bibiri
ngo biturutse ko igihugu c'u Rwanda ngo arico ngo kibitse abahungabanya umutekano w'u Burundi. Ati u Burundi ushira imbere inzira y'amahoro bugashira kandi imbere ibiganiro. Iyo hagize inkozi y'ikibi rero y'u Rwanda ihungira mu gihugu c'u Burundi ngo duca tuyisubizayo, ariko ngo u Rwanda siko ngo bobo bahaye indaro abahungabanya umutekano w'u Burundi. Rero ngo hamwe u Rwanda rwotanga inkozi z'ikibi ziri muri ico gihugu ngo ubwo nyene umupaka uzoca urara wuguruwe kandi ngo ntuzosubira kugarwa. Ngivyo rero ivyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare w'igihugu c'u Burundi ariwe Gulen Gatoni. Bene maguru kandi tuyabandanije kuyavugwa mu gisirikare c'u Burundi kiri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero cagiye guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Hamaze igihe harumvikana amakuru menshi cane bivuga ko ingabo z'u Burundi FDNB ziri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zoba nyene ngo zibayeho mu buzima bubi. Gusa ibi bimwe mu byashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Pascal Baratuza, yavuze ko nkuko ngo yama bivuze nkuko ngo yari yabivuze mu kwezi kwa mbere abasoda b'u Burundi bari mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bahagaze neza. Ibyo bikaba rero byishuwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ngaha mu Burundi Gaspard Baratuza mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta. Ikibazo ngo kikaba kwari ukumenya uko abasoda b'u Burundi bahagaze mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bivuga ko ngo umuhari wa M23 usanzwe urwanya leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo wagumye wigarurira uburere butandukanye ndetse ngo begereza n'imbibe z'u Burundi. Iyi rero ni ingingo ihangayikishije leta y'u Burundi na cane cane baba bafise ubwoba ko umugwi wa M23 wahava winjira mu gihugu c'u Burundi nkuko wari wamye ubishikiriza mu minsi yaheze. Wavuze ko udashobora kujya mu biganiro na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo mu gihe rero uyu mugwi wa M23 utarafata Uvira ndetse ngo uce ufata n'umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Aya majambo rero umugwi wa M23 washikirije biragaragara ko yateye ubwoba ntangere igisirikare ndetse na leta y'u Burundi. Baratuza rero mu gutanga umuco kw'ico kibazo c'ingabo ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo z'u Burundi FDNB, yavuze ko nkuko yabivuze mu kwezi kwa mbere ngo nta kirahinduka, ngo abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahagaze neza, ahubwo abarundi bo kwitaho cane ngo kuraba ivyo mu gihugu iwacu ngo kubera ko ingwano niyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusa ngo ntabwo iri mu gihugu cacu c'u Burundi. Yarangije amenyesha kandi ko ngo bobandanya imirimo yabo uko bisanzwe ngo umutekano uracungerewe neza cane, kuko ngo aho bibaza hari umwasi si muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusa ngo ashobora kuba ari n'ahandi hatandukanye. Mu yandi makuru tuyabandanirije n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abo bose abarundi bose ngo bafise ibibazo, aramenyesha abarundi bose bafise ibibazo ngo babishikirize abo biraba nyene ngo kubari mu ntara zose zigize u Burundi babicishije ku telefone y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nkuko itelefone yiwe yama yayitanze ngo bamwandikire kuri WhatsApp. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ariko aragabisha abacamanza baza barasha imanza za ngondagonde hamwe ndetse n'abanka gushira mu ngiro imanza ziba zaraciwe ngo ko bagiye gufatirwa ibihano. Ibyo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yabishikirije mu gihe ngo buri munsi yakira ibirego birenga 50 by'abantu barenganyijwe n'ubutungane.
akaba rero yamenyesheje ko agiye gusubira kugendera intara ya Karusi ngo kugira yirabire ko imanza zanze gushirwa mu ngiro ngo zagiye mu ngiro canke ngo yifatire ingingo nk'umukuru w'igihugu. Ni ingingo rero yafashwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ngo arabire hamwe ukungene ibibazo by'abanyagihugu b'u Burundi ivyo bihagaze. Reka rero tube dusozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru n'ibiganiro bibiza ko bigezweho umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro byakorewe amatohoza aba muri politike, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu, mu kibano ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya nino. Reka rero ndabatere yambo mwese mudukurikira muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cyacu c'u Burundi, ari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zigize igihugu cyacu c'u Burundi nabaje kudondora abaje kurikira bari hakurya y'amazi manini mwese ndabateye yambo bandanye mugira umunsi mwiza mwibuka gupfyonda sabone ndetse ndapaketaje kujya muyemwo bamuturavyo ko kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumureje kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imunesha kuri Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba mu bisata bitandukanye. Reka rero dusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho kumboyesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV.